uko mwavyumvise twe turi ngaho imbere yanyu tugize umugwi wo waragerageje gukurikirana ababigeme mu mwanya baza gutangura ibirori vyabo. Yari yadusabye uko twoshobora kwidondora izina. Je nkaba nitwa Ndayihaya Freddy, nkaba ndi umwe barakurikiranye ibijanye n'ibikorwa umwe wese aza kwiyemeza azokora mu gihe ivyo yifuza kwaje imbere ashobora kuzoba ari imbere. Tutarinze kurandira nibaza ko vyiza kuvyumva mu bijanye n'ivyo bo nyene bateguye. Nosaba abaturi kumwe nabo nyene bidondore kugira ngo mwumve abari ngaha uko bitwa. Miriwe, je nitwa Alene Ngendakumana. Kuri uno mugoroba natewe iteka ryo kuza ngaha nk'umujuje umucamanza kugira ngo tuze kuraba umukobwa aza gushobora gutahukana intsinzi mu mwigeme mu iterambere. Nk'uko bibabwiye ntituza gushimikira cyane cyane ku bwiza, turaraba na eloquence, tuze kuraba n'ingene zo gushikiriza iciyumviro ciwe ariyo projet yiwe, turabe ico azoshobora kumarira intara ya Muyinga. Murakoze cyane. Mwiriwe, nitwa Mukankengurutse Esperance, nkaba ndi mvukira Muyinga, natewe ibakwe ryo gushika ngaha muri jiri. Murakoze. Yasoni Arakaza Delezo ari mu higanwa Miss Muyinga. Mbega ni waza gutahukana ikibanza ca mbere. Enge naberewe, enge nasajije, enge natwenga neza, mukomera amasimensi. Uyu ni Arakaza Delezo, ubona neza yuko yambaye n'agapira ka Miss Muyinga na Crown Royal, basi kudufata mu mugongo kugira ngo kino gikorwa kigende neza. Amasimensi kuri Arakaza Delezo. Dushime Mariam ari mu higanwa Miss Muyinga muri uno joro. Mbega neza gutahukana ikibanza ca mbere, enge naberewe, enge nasajije. Amasimensi kwa Mariam. Amasimensi kwa Dushime Mariam. Ubona neza yuko agerageza kugaragaza akanyamuneza. Ingabire Anisha Hisa. Ingabire Anisha Hisa. Ariko tubanda dushimira abantu bose badufashije, dushimira Volcano, dushimira Crown Royal n'abandi bose. Higanwa Miss Muyinga aho ariko nimero igira gatatu. Amasimensi kwa Anisha Hisa. Amasimensi kwa Irakoze Shela nawe nyene ari mu higanwa Miss Muyinga. Irakoze Shela. Amasimensi kwa Irakoze Shela nawe nyene ari mu higanwa Miss. Amasimensi kwa Kanyange Asia ari ku nimero 7.
nitwa Arakaza Delege nkaba mfise imyaka 21. Umugambi wanje nawise PFB mu majambo yose participation de la femme au développement. Mu Kirundi nukuvuga uruhara rw'umukenyezi mu iterambere. Uko nifuza gukora umugambi wanje, nifuza yuko nzofashanya n'amashirahamwe akora ibintu by'abakenyezi kugira ngo bashobore kutwigisha ukuntu dushobora gutera imbere nk'abigeme. Ayo mashirahamwe nzokwisunga kugira ngo dushobore gutera imbere, hariho nk'ishirahamwe ryitwa Tubuziki. Iryo shirahamwe rifasha abakenyezi ukuntu bashobora kwiteza imbere kugira ngo bareke kwama bazeye ibintu ku bandi bantu. Nitwa Mariam Dushime, nkandi umwigeme muserukizi mu iterambere, nkandi ku numero 2. Umugambi wanje ufite izina ryo mu kirimi rw'ikinofinofi, strengthening the capacities of the least privileged young girls for their employability. Mu Kirundi ni abigeme batitaweho cyane ukuntu bashobora kwiteza imbere bakigirira akamaro. Umugambi wanje igituma nawugize, uravye mu gihe ca kera n'ubu usanga abigemye bamwe badafise uburenganzira bumwe co kimwe n'abahungu. Nico gituma nasanze hariho n'ibice bimwe na bimwe by'abigeme batitaweho cyane, aribo abigeme bavukanye ubumuga, abatwakazi n'abigeme bibarukiye iwabo. Muri ubwo buryo rero umwigeme wese ategereza kwiteza imbere, kuko atiteje imbere intara yacu irasubira inyuma no mu gihugu muri rusange. Nico gituma umugambi wanje ari guhimiriza abigeme bose kwiyungunganya bagakora imigambi yabo kugira ngo bashobore kwiteza imbere. Muri ubwo buryo ndashaka yuko umwigeme wese wo mu ntara ya Muyinga no mu gihugu muri rusangi twoshira hamwe tugakurikiza icivugo ca leta mvyeyi, leta nkozi, kugira ngo dukure amaboko mu mpuzu, dukore twese imigambi yacu. Ingabire fise imyaka 18, nkaba ndi umwe mu bigeme baserukizi, mu bigeme baserukizi, umwigeme mu iterambere. Umugambi wanje witwa Turashoboye. Turashoboye twebwe abigeme. Umugambi wanje nuwo gufasha abana baheba amashure bivuye ku mvo z'ubukene buri mu miryango. Banyita Ingabire Panuela, nkaba mfise imyaka 19, nkaba ndi umwe mu bariko barahiganirwa ihiganwa ry'umwigeme mu iterambere mwaka w'2020. Murakoze. Umugambi wanje nawise Mwigeme Jijuka. Mwigeme Jijuka kubera twarihweje dusanga mu ntara yacu ya Muyinga abakobwa benshi bahejeje amashure mato mato, ayisumbuye, benshi ntibaronka uburyo bwo kubandanya ku makaminuza, bigatuma baca babura inzira bafatanyayo. Mu bisanzwe umwigeme ahejeje amashure niho haba hageze ko yiteza imbere, ko
yiteza imbere agateza imbere igihugu ciwe n'umuryango wiwe ndetse abanyene mubona batwenga abanyene mubona bashajije niho harimwo Miss Miss Muyinga 2021 muri bano nyene yosaba uko ari icyenda umwe muri bo araza gutahukana ikibanza cya mbere abo Miss Muyinga bakomera amashyi menshi. amashyi menshi kuri babigeme banyu. yasabira yuko dushobora kwakira le membre d'iziri batubwire uwatahukanye ikibanza cya mbere kuri uno munsi muri ino joro ridasanzwe. muri kano kanya imitsima ya bose duhereye kuri uyu gusika hariya imitsima yabo yose ikiragira ngo du 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 yebariye sange n'uyu yebariye sange n'uyu sambere amasimesi kuri ziri yacu dushobore kubahamagara baze batubwire who is the best, ninde gihangange, ninde asumba abandi bwiza. arabereye mukomera amasimesi. yesu niwe yateguye rino higanwa rya Miss Muyinga, hanyuma tuzoca tukwizera utegure na Miss Burundi. nuko ziri umwanya mugwanyu murashaka kutubwira. ndabasabye mwese twumvirize ziri tumenye uwatahukanye ikibanza cya mbere. umwanya mugwanyu. sawa murakoze. nyakubahwa userukiye intara yacu ya Muyinga, nyakubahwa buramatari w'intara ya Muyinga, ba nyakubahwa mujejwe umutekano ngaha mu ntara yacu ya Muyinga, ba nyakubahwa bashinga amateka mwamukaniye ngaha, ba nyakubahwa mwese mukaniye ngaha mwese mu cubahiro ciwe, tugira amahoro, dusangwa amahoro iterambere hano mu ntara yacu ya Muyinga. kuva aho twatanguriye ubu turi ku gikorwa twokwita ko ari ca nyuma. ubu twokwita ko ari wa mwanya w'igikorwa catuzindukanye wo kumenya umusaruro. ndazi ni benshi ngaha bafise igishika cinshi co kumenya mbega ninde yoba yatwaye ikibanza ca mbere. ni nayo mpamvu mu mwanya turaza kubashikiriza. nkaca ndabasaba mu mutekano ntangere, musanzwe mubizi iyo haburanye abantu babiri harimwo uwutsinda umwe. tugiye kwakira Claude yateguye rino higanwa rya Miss Muyinga, ariko turaza no gusaba mu cyubahiro cyabo les honorables gouverneur n'abantu bose bafashije, aho ndavuga Volcano, Crown Royal, Technomobile, banyene kino kibanza na Zakariya yadufashije. muvyaguruke muze hano imbere kugira ngo namwe wasimire, kuko akazi mwakoze ni akazi keza kandi gasimwa na bose. tugira amahoro. ego murakoze cyane. ku mazina nkaba nitwa Nkeshimana Claude, akaba ari je nateguye kino gikorwa uno munsi mubona turiko turakora. ni igikorwa ca Miss Muyinga 2021. nk'uko twabonye ahandi bikorwa turavuga ati reka natwe tubitegure mu ntara yacu ya Muyinga. rero iki gikorwa ni igikorwa kigoye cyane mu buryo, mu vyiyumviro, eka no mu bikorwa, ari naco gituma ubwa mbere na mbere nobanza gushimira
nyakubahwa buramatari wacu yaradufashije cyane noba ndamusabye n'ukuri ashike hano ego hama ndabandanya nshimira abandi badufashije cyane sinokwirengagiza honorable Claire yaradufashije cyane turi kumwe nawe ndamusavye ashike hano bakomera amasi baba barire basi ndabandanya nshimira abantu twari kumwe abo twakoranye kuva tugitangura gushika kwino saha sinokwibagira directeur wa paramedical yarafashije cyane arafasha kubishoboka byose nawe no muhamagara agashika hano ndabandanya nshimira abantu mu sanzwe ndobanza gushimira komite yanje yose yamfashije kugira kino gikorwa kigende neza kuko ndi jenyene sinari kubishobora murabona n'igikorwa kinini cyane dufise abantu benshi baje kudushigikira abavuye Bujumbura Ingozi bose novuga yuko ngira nanara n'imitaserukiwe n'ukuri novuga ati reka mamashi abadufashije kino gikorwa bose sino kwibagira Zakariya nuno munsi aratwemereye ikintu gikomeye cyane aho yatwemereye yuko umwigeme wa mbere w'uno munsi agiye kumorosa akazi murumva icyo gikorwa n'igikorwa gikomeye cyane umwigeme mu iterambere dutoye mino ntara yacu agiye kubaho aganya akantu ku kwezi hama n'ukuri ndashimira benshi cyane kuko iki gikorwa cyafashije benshi cyane nababariye jewe ku gatwe kiwanje sinari kubishobora sinokwibagira musitanteri wa komine Muyinga yadufashije kuva bigitangura gushika n'uno munsi nawe nyene ndamuhaye karibu hano Zakariya niyaje ndabandanya nshimira abadufashije muri kino gikorwa sinokwibagira shirahamwe Volcano ryaradufashije bikomeye abatubonye twarakoze ingendo nyinshi cyane turaja muri parike Ruvubu turiko turatembereza ababigeme kugira tubereke ivyiza by'u Burundi kugira tubereke natwe aho twovuga ati uturose ingenzi mu ntara yacu twobashikana tukabereka ivyo dufise rero n'ukuri nuhamagara uwaserukiye Volcano nawe ashike hano Kado karibu sinohagarikira hano ndashimira cyane bivuye ku mutima kandi n'ukuri nongera nsaba uwo mutima baze bawamane badufashije cyane Crown Royal mwanabonye defile ya mbere y'abigeme bari bambaye umupira wanditse ko Crown Royal amanota bagiye barasumbasumbana kuko muri kano kanya hamwe tworindira iminota mikeya hariho umuyogo hasi kubera ubwoba aha ijambo ni rwanyu tumumvirize musubire sabo batubwire uwatahukana ikibanza cya mbere cya kabiri cya gatatu n'ibindi murakoze mwubahe namwe yego murakoze cyane ubu rero ni wa mwanya wo kwerekana kugaragaza gushyira ku mugaragaro uwashoboye gushikiriza ibyiyumviro byiwe gusumbiriza abandi twasabye yuko batovana ko bagumane ko kurya twabivuganye na buramatari yarabibabwiye bazobandanya bari kumwe kandi imigambi bazoyikorera hamwe uwo ari imbere ababere imboneza sawa dutega amatwi tubabwire ukuntu vyagenze nimufatane bigeme bacu beza mwerekane urukundo hagati yanyu Imana ibahezagire nuko ijambo n'ibitungane turahera kuri Miss Populaire Kanyange Asia
amasi menshi ariyo ko tagiye hariyo mukomera amasi menshi atambuka neza abantu b'Imana amasi menshi kuva mvuka n'ijya mbere neza kuri Miss mukomera amasi menshi kuri Miss Populaire. turakurikiza ko kuri deuxième dauphine Kaneza Swalha amasi menshi Kaneza Swalha Miss Populaire azukuyiwe hama deuxième dauphine azukuyiwe azane n'abamiss nuko izamba n'ibitungane amasi menshi kuri Swalha atsenga deuxième dauphine muri Miss Muyinga turaza kumenya isegiye kuronka mu kanya. turakurikiza ko première dauphine ni Ingabire Panuela amasi menshi ararize abantu b'Imana yararyoheye cyane Panuela twenga seka amasi menshi yose ni Panuela banzirindi dusikiriye kuri Miss Muyinga imitsima yabo muri kano kanya reka twivurize umeze neza bose imitima irikira ba ese ni jewe nite reka ndakwereka tubasabe begire ngaho imbere muze nyegera ingo hama dusabe ziri muze kandi ingo mwese tumenye icyowe nka Miss Muyinga ku nshuro ya mbere y'intara ya Muyinga duharire gushika kuri shuri hama tubakire bise Umulisa Chanceline amasi Still DJ. Usowe na Miss Muyinga Gatsoyi usowe na Miss Muyinga edition ya mbere yitwa Umulisa Chanceline rira geragwa garagaza umunezero amasi bisabe Muramatari amwandike uyu ni première dauphine uyu ni première dauphine uyu ni Miss turahera kuri uyu ubanza hariya ego uyu ni première dauphine Miss Muyinga 2021 deuxième dauphine munyumvirize abantu b'Imana uwatowe nka Miss Muyinga 2021 yitwa Umulisa Chanceline amasi Umulisa iyo umuntu aryohewe aratwenga ararira byose biremerewe ni sawa gatete mwumvirize ni sawa
gatse tumumvirize musobanuro sanyu ni sawa Ni sawa umeze neza cyane rwose. banza wihanagure umeze neza Umeze neza cyane. ijambo ni rimwe ku muntu wese ari muri kino kibanza utubwire uhejeje gutorwa userukira abandi bigeme bose bo mu ntara ya Muyinga muri ino joro wiyumva gute? Ndanezerewe cyane ariko igikuru si umunezero wanjye cyane, ndashimira wese yambaye hafi cyane cyane na mama wanjye n'icyizere yanshizemo n'inshuti n'abagenzi na staff yanjye n'abandi bose twari turi kumwe mwari no higanwa. Ese mbere yuko tubandanya reka mbuwa mbere gufata agafoto n'abamisi reka nze hagati agafoto twagiye Yesu ninindire dukomera amashyi menshi Miso Umulisa Chanceline. Yesu muri kano kanya turaza gusaba deuxième dauphine Swala, première dauphine Panuela hamwe na Miss ushobore kwegera na marraine wa événement uwateguye événement urashaka kuzamo maze bafate ifoto y'isibisho amasi masi. Nk'uko Iwacu event yabiteguye hariho agahembo yategekanije kugira baze baronye abigeme bazotorwa mu ba mbere. Uko twabiteguye nuko umwigeme wa gatatu azohabwa 300. Umwigeme wa gatatu, umwigeme wa kabiri azohabwa 500. Umwigeme wa mbere ariwe tugiye kwitwa Miss Muyinga 2020 agiye kumara umwaka wose ariwe aserukira abigeme b'Imuyinga mu iterambere azohabwa 1,000,000 1,000,000. Hama Miss Populaire nawe tuzomuha 100,000. Hama rero ivyo nivyo twebwe nka association ya Iwacu event yateguye, ariko hari ivyo mwumvise ngaha nyene bagiye batwemereye yuko Miss Muyinga agiye kuronswa akazi mu kampani yitwa KES. Ni kampani iriko iraduzanira umuyaga nkuba ukomeye cyane ngaha mu ntara mu gihugu cy'u Burundi. Rero urumva yuko ivyiza bigumye biba ivyiza. Turi Muyinga ni sangapi saa 9 z'ijoro saa 10 zigere niho yagiye gutorwa Miss Muyinga. Uyu turi kumwe niwe yaserukiye Miss Muyinga uyu mwaka 2021 umwigeme mu iterambere. Ni sawa? Ni sawa. Meze neza. Ndashimye. Mbengo bakwita gute? Chanceline Umulisa. Umulisa niwe yashoboye gutahukana ikamba rya Miss Muyinga 2021. Uyumva gute ga Chanceline kuba ari washoboye gutahukana amahirwe yo kuba Miss Muyinga muri uyu mwaka? Fisa kanyamuneza. So nta bibazo bishaka kubaza, ushaka kumenya ni impanuriyeho abandi bakobwa bagenzi biwawe bashobora donc nko kubatera intege kugira ngo nabanye bashobora kuja mu kwitoza mu byo ba Miss. Icyambere ndabasaba ishaka, ikindi nacu ndabasaba kubikunda, ikindi nacu nabasaba gukanguka. Hari ukuntu mengo
barugaye mu mutwe bakabona umenga umuntu aje kuza mu bibi vya misi bakamubonamwo ibindi ndabasaba kuguruka mu mutwe kuko biratuma duserura ivyumviro vyacu bigatuma tuharonkera uburusha ubu na buriya mu bijanye n'impanuro bigatuma duhura n'abategetsi bashobora kutuba hafi muri vya vyumviro vyacu kandi ivyo rero ntibizogusanga muhira mu gihe utazoba hari aho wagiye ngo ubwira ngo ushobore kumenyekanisha iyo mpano yawe cyangwa icyo cyumviro cyawe kuko uza gukira indwara arayirara. Urakoze cyane. Ikibazo cya nyuma ni umugambi wo wemereye abanyamuyinga kugira ngo ushobore kubibutsaza kuri iganiro cacu. Umugambi wa mbere je nemereye abanyamuyinga yego ni uwo kubakuramo umwina w'ibyisi nkabemerera ko ngiye kubigisha cotuma twebwe nk'abigeme n'iterambere tugiye kumenya gukora tugiye kumenya gutanga ishaka ryacu. Yego yego cyane nta byinshi nshaka kumubaza cyane ni Chanceline mwabonye umurisa niwe yatekanye ikamba rya Miss Muyinga 2021. Urakoze cyane Chanceline. Namwe murakize neza. Uheza gigwe. Namwe. Sawa.